mu Rwanda urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Callixte n'abandi bagera kuri 19 rwagombaga gusomwa kuri wa gatanu rwimuriwe ku itariki ya 20 y'ukwezi gutaha kwa 9. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Iki cyemezo cyatangajwe hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Inteko iburanisha buri rubanza yari Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, abaregwa bari muri gereza ya Mageragere i Kigali, naho abunganizi babo bari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Mucamanza yasomye umwanzuro ko batabashije kurangiza kwandika urubanza kuko dosiye yari ngari irimo abantu barenga 20 n'abaregera indishyi 80. Mucamanza yanavuze ko kandi bahuye n'indi mirimo bityo ntibabashe kwandika urubanza neza. Uyu mwanzuro wasomwe abaregwa bose bari kuwukurikirana muri gereza usibye Rusesabagina utahagaragaye. Gusa mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga kiri ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali, aho hari abunganira Rusesabagina barimo Maître Gatera Gashabana ndetse n'umubirigi Vincent Rolke, kugeza ubutayemererwa kuburanira mu Rwanda nta wundi mubunganira abaregwa wari uhari. Ijwi ry'Amerika ryabajije Maître Gatera Gashabana impamvu bitabiriye kumva icyemezo cyafashwe mu rubanza kandi bararwikuyemo. Nuko tuzi ko ari mu bazafatirwa icyemezo. Yego, ariko kandi kuba mwarivanye mu rubanza mukaba mwaje kumva icyemezo nabwo umuntu yakwibaza impamvu. Niba mufatiye icyemezo niko tubimenya bitewe n'imyanzuro izavamo. Maître Gashabana kandi yanasobanuye impamvu yazanye umunyamategeko w'umubirigi bari kumwe mu rukiko yambaye imyenda isanzwe irangwa abunganira abandi mu nkiko, kandi kugeza batarabasha kunganira Rusesabagina mu nkiko zo mu Rwanda. Bijyanye n'icyo kibazo yari yabasha kubonana nawe? Oya, ntabwo yashoboye kubonana nawe kuko ntabwo azashobora kubonana nawe kandi ndumva azagendesha. Uyu mugabo niwe wakurikiraga dosiye ya Uriya Rusesabagina kuva i Buraya. Hari ibyemezo byagiye bifatwa kuko yari yakurikiranwa no mu Bubiligi. Muri urwo rwego rero bashatse ko iriya dosiye mu Bubiligi bakomeza kuyikurikirana hamwe n'u Rwanda, ariko ndabona bitari gushoboka. Yaraje kugira ngo Kamema arebe n'umukiriya we amubwira ko ibyo mu Bubiligi bigeze. Atashye batabonanye? Ntabwo byamushobokeye. Kuba babishize mu kwezi gutaha byo mwabyakiriye gute? Ubundi byari byaradukangaje kumva bavuga ngo bazarusoma mu byumweru 3, kandi ndumva nawe ubizi ziriya manza hari izindi tuburana bajya bafata amezi 6. Mu minsi ishize nibwo byatangajwe ko umubirigi Vincent yashyizweho n'umuryango wa Rusesabagina bazamwunganire mu rubanza rwaregwamo mu Rwanda. Gusa urugaga rw'abavoka rwo mu Rwanda rwaje kumwangira rusobanura ko nta masezerano urugaga rw'abavoka bo mu Rwanda bafitanye nabo mu Bubiligi. Rusesabagina Paul yabaye umuyobozi w'impuzamashyaka ya MSD ufite umutwe w'ingabo wa FRN. Uyu mutwe uregwa kugira uruhare mu bitero byagabwe mu Rwanda tukagwamo abaturage b'inzirakarengane mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi ibyaha bitandukanye birimo iby'iterabwoba. Yasabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha ashinjwa. Rusesabagina Paul aheruka mu rukiko mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka, aho yahise yikura mu rubanza ku mpamvu yatangaje ko nta butabera ateze. Muri uru rubanza kandi harimo Nsabimana Callixte wise Sankara wahoze ari umuvugizi wa FRN. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Leta y'u Burundi irasaba ibihugu byahungiyemo abarundi muri iyi minsi barimo gutaha kujya babanza gupimwa virusi ya corona mbere yuko boherezwa. Byatangajwe kuri wa gatatu ubwo abarundi 460 bari barahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batahaga mu gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza. Bakiriwe ku muhinga makuru wa gatatu bari mu miryango 103 nk'uko intonde zatanzwe na SR amenyesha makuru twabonye zivyerekana. Baciye ku mupaka w'agatumba kavimbira Burundi buhana na Kongo mu Burengero ku rugabano rw'intara za Bujumbura na Kivu y'Amajepfo nk'uko abari bahari babibwiye Ijwi ry'Amerika. Baje baturutse mu kambi y'impunzi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Umanuko. Baciye bajanwa mu kambi y'agateganyo iri muri commune Gihanga intara ya Bubanza mu Burengero aho bazomara iminsi 3. Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru aje gutahukana impunzi yaje kubakira yavuze ivyo abahunguka batekererwa. Tubatekera inzamuzi zo amaze amezi 3 bafungura. Ruhande y'ivyo turaheza tukabatekera n'udufaranga. Murasanzwe muzi ko umuntu amaze imyaka 35 atari mu muryango abakeneye utuntu twishi. Kuko mu byo tubatekerera nta rushinge rurimo kandi urushinge rurakenerwa mu muryango. Nta gikwashu, nta mbugita, ntaki. Utwo twose baraheza bagaca bikora kutwo dufaranga. Mugo kandi ayo mafaranga tubaha turaheza tukababwira yuko yoca bafasha no gutunganya ibijanye n'ivyigwa by'abana. Cyo tubaha kandi turabaha n'urupapuro rudasanzwe n'urupapuro
rwerekana ko ari umurundi ahungutse urwo rupapuro weza rukabafasha gose kugira bashikire inzego za leta abashikire aho baba bakeneye ubufasha hose. Muganga Antoine Sindayigaya nawe yajejwe gukurikirana ahunguka mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yasavye ibihugu birungika abarundi mu gihugu cabo kubanza kubapima umugera wa COVID-19. Aha yari mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga aho impunzi ziva muri Kongo zishikira. Ikiberewe nuko ingwara yaratwinjiranye maze kutwinjirana no kugerageza icokorwa aho hakurya abo baturungikira sinzi bakaturungikira abantu baba bamaze gupima kugira natwe twese ngatwe nge tubapime yocuba nka control kugira tubarungike mu banyagihugu. Imenyimana twari gisata cy'igihugu kijeje gucura impunzi yemeza ko batahuka bava muri Kongo benshi basanganwa mugera wa corona. Uyu munsi turiko turabona abantu bahunguka bava muri Kongo, turiko dutoramwo abantu benshi bagwaye coronavirus. Nivyo igihugu cy'u Burundi cariteguye kubavura ku buntu. Mugo murumva ko iyo babitunganiriza bikiri muri Kongo bakatuzanira abakomeye gusa nkuko ibindi bihugu bibikora byo dufashije kurusha iyo miti irikira iravura abo bantu boyironke mu kindi gihugu ikavura abarundi. Abahungutse nka Jean Claude Nduwimana yahunze ava mu ntara ya Bubanza bahimbawe no gusubira mu gihugu c'amavukiro. Uko niko yabwiye amenyesha makuru ahiga mu ikambi y'agateganyo ya Gihanga. Yo niyumva neza prema kuko imibereho narimbayeho nabi Kongo prema je nari nayihaze kuko nta mahoro nari bwayibonemo. Aha numva umunezero gose urenze yuko nasice hano mu gihugu c'amavukiro. Umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi yemeza ko ku ruhande rwa Kongo hakiri ikibazo gikomeye c'abarundi baguma bisubiriza guhungira muri ico gihugu. Umuntu urashobora kumubona ati we warahungutse mu kwezi guheze ukazobona arahungutse mu kundi kwezi ugasanga yari yahungutse yitwa Manirakiza Jamari n'akarorero canke yitwa Manirakiza Epipode n'akarorero akazoca ahunguka ubugira kabiri yitwa irindi zina mugabo ukabona ati yari wewe. Ariko kubera tudafise ubwo burenganzira bwo guca tugira ico tumukojeje kubera abagengwa n'amategeko mpuzamakungu nta kundi turamwakira. Mugabo turabona ko habaye ububanda ubusuma kiraturaje ishinga kuko tubandanije muri iyo ntumbero impunzi z'abarundi ntizizohera muri Kongo ntizigera zihera. Kundwi Burundi burakira avuka gihugu bahungiye mu bihugu bibanye n'akarere. Kwa mbere hakirwa avuye muri Kenya bazana indege bagaca ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi. Kwa kabiri haza avuye muri Tanzania bagaca hitwa Gitare muri komine Mabanda intara ya Makamba mu manuko ari kambi y'agateganyo. Mu gihe kwa gatatu hakirwa avuye mu Rwanda na Kongo bagaca ku mipaka ya Gatumba hamwe na Gasenyi Nemba. Ku minsi ya kane hasubira kwakirwa abaturutse muri Tanzania binjiriye Nyabitare muri komine Gisuru y'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu arindi kambi y'ifata kibanza. Impunzi z'abarundi zikiri mu bihugu by'akarere ubu ni 274 birenga mu gihe amaze gutahuka kuva mu 2017 barenga 169 nk'uko ibitigiri vya CR byo mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze bivyerekana. Netso Bimenyimana aje gutahukana impunzi avuga ko leta y'u Burundi igiye gutangura gucura abarundi bahungiye muri Namibia. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.